burya urugo rubi ntirugira ingaruka ku mugore n'umugabo gusa, oya namba n'uruvyaro rwabo rurashikirwa, na cyane cyane mu gihe mushize ku ntambwe yo gutandukana, bivuze kwahukana, bituma abana babaho babuze urukundo rw'abavyeyi babiri, babaho batagira uburere bukwiye, bikanatuma umwana yogira ikibazo gikomeye abavyeyi ntibaciteho, bakitaho urwango ruri hagati yabo gusa. Ikiruta vyose, haba muri ibi canke biriya, abana babaho batishimye ubuzima bwabo bwose. Kangale telefone mu nzu. Iri hariya. Sheri. Ukimira ikintu cyose ndagutuma wikuta cyane. Ariko ikibazo cy'umwana cyabaye ndanze. Seza, twihangane turindire igihe c'Imana, umwana azoboneka. Kandi izira ko vuba umwana azoboneka. Bishatse kuvuga? Nanjye ndavyizeye, vuba umwana azoboneka. Bisigura yuko ibino bintu byose tuko twakora rero uzi impamvu umwana gushika kuri saa ataraboneka. Ndugamanuka ijoro n'umurango kumva impamvu yayizimye. Iki nagukoreye cyo tumutifuza kumva umwana kuri iyi saha. Ndagwaye ukwezi kumwe ninaba ntarabona ihinduka, uzobona uruhande rwanje kwa kabiri. Bonjour, cher. Ça va? Mu bisanzwe ndafise ukuntu numizwa n'ubwiza bwawe. Uko nakubona ejo n'ukuri no munsi ntabwo bisa na gatoya. Nshima Imana yo yampaye igitangaza cy'umugore. Merci, ndashimira. Really? Nateguye n'ibyo gufungura. Karibu kumeza. Kutari wabwiye. Karibu. Merci. Apeti. Umuntu kora mudamu ari hano mugenzi wanje hepfo. Ico nico gisobanuye umugore w'icitegererezo. Cher. Wasubiye guteka ibitoki. Nasubiye guteka ibitoki. Kangaho biza. Kangaho urinjirana isashe muri ino nzu ngo natetse ibitoki. Aho giyo nteka inyama. Wazizanye. Washaka nteka iki? Umugabo tacamaze, umugabo wo kwicara mu nzu akarindira nkazana kira kintu. Hama ivyo ndakugaburira ukabigaya. Kangaho urabinzanira. Cher. Ariko usanzwe ubizi neza yuko je ntakunda ibitoki. Ntavyo ukunda. Nta bitako ukunda? Uzobizana umunsi umwe basi. Uzobizana uvyinjirane ngaha nubwo utabikunda. Kangaho nakubajije kangaho urinjirane isashe. Kangaho urazana n'indagara z'imwanza izo bitatimba wuba kurazizana muri inzu. Umugabo atazi no kwigurira ipantaro. Umugabo atazi ingene bagura amavuta.
nguraberewe ngusa neza kangahe urampa amahera ngende kugura isuku no musona ari ni kangahe nta nico ufise wishura umunsi uranzanira na fondo uzi imisi yose kuririmba ngo shere uraberewe shere usa neza umuntu asa neza wamushize kumutahisha nigi kuranzanira ntabwo nshaka ngo wanje ntabwo nshaka umwana bangwa ni makamba kwinjira basinda Vira muito! Corre, Guruxa! Birashoboka ko ibyo byose ntabiguha ariko nubwo ntabiguha ngerageza uko nshoboye nuko ntanashoboye nkitanga mu buryo bwose kugira ngo ndakwereke urukundo n'abandi ngaho mwibarabara barufise urukundo nose ko hanze no buri urukundo borumva sinzi impamvu yo kuravugana amajambo yose kuko igihe je nawe duhura wankunze ubona kataki isi unkuraho narindi inzana ngahiwa kugira ngo tubane. Okay nakuzanye nzi ko atamahera ufise ariko narambiwe ntako ntagize narakwitayeho ishane turambaye isaha urambaye ipantaro nziza urasohoka mu nzira mwibarabara nk'abandi bagabo ukaberwa ngo uri umugabo nyabaki uri umugabo umaziki ni no musi wanari murampa ngo sheri nguraberewe ngusa neza ngo umugore w'icitegerereza nta nibe y'igisukuzi misi yose ngo ndaberewe nta n'igitenga cy'umunsi wanarimwe nzici wawe ngo ndaberewe umunsi uranzanira amavuta n'umunsi uwe nta n'icyo ufise unyishura n'umunsi uranzanira n'agafondote tehe sheri ndagukunda niwisiga agafondote ubego hewe aya mafreshere nje ndayiha ninagenda no mwibarabara n'abandi bazoyama wowe urazi ko atagaciro na kamwe ngaha muri ino nzu nta n'ikirato numva ntafise n'ibintu novuga nta kintu na kimwe naye kumva usubira kumbwira umugabo w'umujinga gusa umugabo wimbwa ataca amaza Uziko ngufitiye surprise. Nzime. Surprise ngufitiye rero ni yakamara maza. Wico dupfara ingorane yawe. Umbwira inkuru namaze kurambirwa. Inyarutsa n'uzima. Ya niwihute cyane. Uziko wamugore namwirukanye. Nizere ko ntahuwe uti guterera ujya mugore umuzaniye agira gatatu nawe nyine ko byananiranye bigenda gute kugira umuzanira abagore b'ingumba mbwira ubatura mu yarara ubakuraye ariko rero nawe wa muhungu wewe sinzi utegeza ko budakomeye wewe kuko nta kuntu wokwirukana umugore agira gatatu unabyara wewe usanga ngaho wapi agiyemo gutukana rero apana gutukana iyaba utari kizira je no kwipimiye nk'iyama allo urataguye za nkuru zawe ije nivyo by'iwanje
Okay. Tanti. Nshaka rero ikintu iki kimwe. Urazi ko twemerana cyane. Ndabizi. Ariko aho ngeze rero natemba. Nshaka kugerageza uko ushoboye kose. Ndondere basi umugore yavyaye n'ipine. Ikaje byambaze kundambira. Ndenda kubwira ko ntarambirwa. Ndavyemeye kumukurondera. Ariko ukabona wowe undi byanze. Canje nzobamejeje. Uko nukuri? Soko manda kurondera. Utagira inasenge. Arise. Arise. Allo, na bado. Ya. Nuko. Kata n'umugore nkifisa kuzimana. Kintu twe nakunda n'inzoga zo mu nzu. Tugende nyabuna nsokane. Nditambira kiriwa nzeze. Ya, reka turabe. Gogo! Natasitse mwene ndara. Gogo! Sa. Agasaba imbwa jewe ndakuguhamagara ugatsi ucuritse mugabo. Mama Gogo! Aho nyamugabo n'usorora. Iyo jewe mvuze ucunyaka gutabara umwami wawe ndatasi. Aguhamagara ukagumucuritse umutwe kubibi. Ele kumara unga, dabo. Nuko nyine ndagushaka. Jewe? Cyane rwose. Musanzwe munzi. Vraiment. Ibiki? Nze ndakubwira. Neza. Apana guma wiraba. Ndagufitiye inkuru nziza. Shasha. Imwe itarakora no hasi. Reka ndakubwira. Fise umusengezano wanje. Yagumye umugore mwiza. Ameze nka wewe. Uko nyine. Hewe. Ntugire ikibazo. Aha nyene. Imari zose. Zakwitavye. Turabizi ko mfise umwana. Ufise umwana? Ndakubwiye ko nenda kubonye ko ndagushaka nyene. Ko ufise umwana. Ukaba umeze nk'uko nyene. Nawe ashaka umugore afise umwana. Vyiga nyine ashaka umugore afise umwana nandi ndamufise. Vyiza rero kutera inkuru. Uyumva amahoro? Itunga. Byose urarirose. Afise amamodoka. Afise amazi. Kira kintu cose. Akeneye umugore avyara ndago yangu. Kwivyo rero. Emera mwana wa mama ndakwereka urugo. Je nta kibazo mfise n'ubundi nashaka urugo nyine nubake. Mviriza. None onyemerera ubunyene kugira ndamurondere kugira ngo ndaguhe adresse basanca duhurira je nawe cinda mu gupresenta Ubunyene. Samanza kuja muhera gutora impuzu. Impuzu ziki? Zo kuja ndambara.
nari ngize muzo wozinjiza Evrema eti ndakubwiye afise amamodoka afise inzu ucubanga ngwiza muzo izo rero amatelefone nzambwiye je navyemeye zana telefone ndaguha nimero nziriza urabona inyuma y'isaha uza wandondera kandi ikindi kigira kabiri aze ko bisa mwana twe nta bana dukeneye muri rya muryango mwana gusa mwana ndafise aho ndamusiga umusige twe dukeneye umwana tuzovyara ono uvyaye hajya mu rya muryango imari zose zaba ari ziwawe mwana wonyene mwana ndafise aho ndamusiga sawa sawa nuko nyene urakoze urengeje isaha utarandondera nshitse kuboteka sinakurondera n'isaha itarakwiye umviriza wa mwana wawe ugafinata imana zikagucika uzokwirera nacyo cana cawe sawa bye nyangwedegwede safi Mama Jo. Mama Gogo. Ejo kile cy'umuceri nazanye wagitoye. Tsane kile cy'umuceri. Ejo ntashe. Ukuntu waje kunyera kurandera. Wasanze ndiko ndoza ivyombo. Byose wahise ubimena n'amasani twara turirako wahise uyasanzaza kandi uzi nawe rusigaranye ngana umupira waje wamanitse nukurandanga je no kwindaro shitsonza kutazihebye aya je bigerega nta nzoga nyinshi no ejo nanyoye ejo ntuze ni wasomeje rero ncamero kazanye yindi imwe Chamenga ndatashe mfise ishashi sinovyemera sijya izo nzoga zonyene nitukavuga kwanje kunwa jumeze oya ivyo bihagarara mutani nukuri ivyo bintu bidahagaze je biwanje no kuri tugiye kubaka none je namenye amasaha aho wahoroza wanyoye ukanashika ukanaryama wahise ubisanzaza n'uja gutemba ku muryango wapi oya mbizashije nuko jewe bujya kunywa inzoga singeso kandi najana kuza tanzoganwa mugabo nimba ngeze ku rugero rwo kumena amasahani ndumva atakindi nsigaje nukuri kandi aha jewe kongera gusubiza inzoga mu kanwa kiwanje biherane n'uyu munsi ndakurahiye nukuri kandi nukuri mbabarire kubyaraye bibaye mbabarire hama nanje numva amahoro mbe nk'umugabo nk'abandi nukuri kwimana kandi uzobukoze ubwije ukuri kutazosubira kunzoga je nanzoga nzosubira kumubwira ko umuceri nawe uguze kwihota akiri saa 10 none nashitse atanu rutete barakwibye sheri mbabarire ndagusaba mama sheri ubuzima bwambayemo bwa mbere ntabwo nishimiye gusa ubu ndabwishimiye cyane ubuzima bwiza buryoshye butuma niyumva ndi free gusumba ubwa mbere ndishimye cyane kuba wishimye aje birampimbara cyane nta kindi kintu numva no kwiratira atari ibyishimo byawe impamvu nakurondeye urayizi
nifuza yuko mbera umugore kuba ku muryango. Nizere yuko uwo nagutumye yarakubwiye kahise kanje kose. Kahise kanje ni kabi cyane, ariko ndifuza yuko wambera umugore uzumbere nyina w'abana banje. Hama nimba nakurambiye cyane, umburisha umapfuye n'umugabo wawe. Umugabo wanje yarapfuye. Pole sana sheri, wihangane, twese kwisi turi ingenzi. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe, nzohamubera ikibanza ciwe, kandi gusezerane yuko nimba vyaracitse ukarira, ngiye kukubera inyishu y'ubuzima bwawe. Hama ndagukunda cyane. Yeah. Guhera iyo saha naciye mpitamo kumwizera cyane, kuko numva afise amarira menshi, numva yuko noyamuhoza. Wamwimbi wa mushenzi urufu kongera dodora nkaho umenga ugomba urumene nkaho umenga wewe dufatiye kubaka iprotayi wewe mbenda kubaza wewe wa engineer wari urimwo waratanze ivyimviro kugira abayubake ko uzusitura wapi ni wari urimwo mugabo ubomora ugice ushaka tugufashe apana kuza umena amatwa abantu uranyumva ngaho ushaka ibiki ushaka Mabuja wawe. ushaka mabuja cyangwa ushaka ibyo kurya Cyari gisabo boshobora. Reka ndakuzanira ibyo kurya kandi ntuzosubire kudodora uko gose ngo mabuja Ntanjya nje gusaba. ushaka mabuja Soso. usirudi tena uriko uranyumva kuza ubomora aha ni wanje ana ari kugusigira n'ikigumi umangaho ndamuhamagare ni winji kungene kandaba nkaho umengana ka M23 weshe uko nyene kaguma kadodora uko nyene bakacita bakagahimbi ngako gashaka tugafashe ibyo kurya kagaca kaguma kadodora Papa Zoe nigiye kuzanye ngaha. Papa Zoe narakubwiye ko ntagukene uje kunsambuza ko ndiko ndakubaza. Narakubwiye sindagushaka mu buzima bw'iwanje kubera ko umurikirana. Why ndagufitiye iki? Mugore mwiza. Papa Zoe ntabwo ndi umugore wawe, mugore mwiza biki twaravanye tino twara. Papa Zoe ndakwinginze uve mu maso. Ushaka iki? Ngira ikintu wawe natwaye. Mugore mwiza. Ni kazi wawe. Kirezi cyane. Umugore w'agaciro mu buzima bwaje. Papa Zoe please ndagusabye. Fise byinshi byo gukora. Uje kukingaha. Umwana wacu w'imfura wa mbere twabyaranye. Papa Zoe ndabizi ko umwana wacu twabyaranye. Ndabyara. Ni umwana wacu kandi sindamwanga. Muga ubuzima wowe tubanye umuntu ntabwo ndabwishimiye na gato. Muga ndaberewe sa neza. Ubona ubundi wawe. Amazo. Umwana wanje sindamwanga. Sibyo? Nzomufasha. Kandi ndakunze ubabariye n'usambuza umugabo wanje atarasoka. Please sohoka. Genda. Kamikazi waje. Kirezi cyane. Sibura muri kano kanya ubayeho neza. Ariko jewe n'umwana wanjye ntabwo twayeho neza nubwo twishimiye.
byibura ndasaba imbabazi basi twibuke ko twabyaranye umwana umwe w'ikinege basi cyangwa ikazowe Pazo ibyo ndabizi ntacyo uranyigisha kandi amusozi yawe ntacyo yompindura kuko narakurambiwe kandi ndabizi ko zari uwanje. Mama Zoe umwana arashaka basi kumva basi komorera basi akumva kumukoze ko basi kuko umuheruka akiri umwana mutoya. Please ndakwinginze. Ubu urabonye ko bibabaza? Urabonye ko bibabaza? Papa zo ubu buzima ndimo ndabwishimiye kandi cyane sibyo kandi muri ibi ndimo ntacyo wigeze ufasha murabizi. Rero kubw'ibyo ndakwinginze umvire mu buzima ndagufukamye umvire mu buzima ntusamburire. Mama Zoe icyatumye uza ngaha ni kubera ubutunzi ariko wasize urukundo rwawe uraruta uruguza amafaranga. Papa zo kwinginze basi ndakwinginze umvire mu buzima ndakwinginze umvire mu buzima ni biki kandi ntuzugaruke ngaha umwana wanje ndamukeneye nzomusanga iyo ari niba irya mbere n'irya nyuma usubiye ku rupangu rw'iwaje ndakwinginze kandi ndakwinginze ugende umvire mu buzima. Karushe. Mu gitondo uracicaye muri iyo ntebe. Uri kuri telefone uri kuracatinga nta kibazo wifitiye. Sheikh. Iyo ntebe yicaye muri gukoriye. No kwicara mu ntebe ni kosa. Wishinge telefone kuva mu gatondo wicare muri telefone. Atakari kazi ufise. Ntusohoka nk'abandi bagabo kaja kurondera rasi. Wa musi wambwiye yuko natetse ibitoki utabikunda basi wagenda kubirondera kuhanzanira jewe nkiriye. Ubona kamara mazara akahe muri iyi nzu. Sheikh. Ibyo ukora byose ndabizi ko bizi ko genda gukunda. Ikindi kigira kabiri. Nta mugabo numwe kuri nosi akunda kubaho atubaho. Abagabo bakunda agaciro. Iyo udahawe agaciro buri gihe uba wibona nkaho umengo warapfuye. Ndakwereke. Ushobora kuba ndakubangamira cyane. Peut-être kubera mba mu nzu yawe, peut-être kubera ko buri kintu cyose nkenera ari wowe ukindose. Ukumva katacu ndakumariye. Ariko presence y'izina umugabo mu rugo ibikenewe. Ariko iruhande y'ivyo iyi si yose yivikagira. Abagabo bose bakunda ikintu kimwe. Amahoro. Umugabo abarizwa ahantu arongera amahoro gusa. Kuza rero mu gatondo ntuka, ku mugoroba ntuka, umburagiza binyima amahoro mu mutima. Aho ngeze birandambiye. For real birandambiye cyane. Wumva ko atagaciro ndagufitiye. Uko usohoka umbwira ibyo ushaka, winjiye ukavuga ibyo ushaka. Ndazi neza ko ari umunsi umwe. Igihe jewe ntazoba nkiri iruhande yawe uzicuza ukanyibuka ukibuka ibihe byiza twagiranye ugakumbura kumbona iruhande yawe uko nyine mbona. Ico gihe nticyagera agaciro kandi uzokabona. Ndakura Imana mico.
Shit. Kano kanyamura kumva. Ndakumva karatesa. Cyo gituma nkora nkunda akenshi. Iyo nicaye mu biranza natamira ngaho. Bamva nyine ndi prosku. Mabe kuri nisanze ndagukunda cyane kandi cyane ugiye zuge no kukazi ndababara nkabaje niko ndabibya bati nagiye kurondera ubuziba senya ndababara yugiye merci beaucoup abari byiza cyane n'ubundi iyo urubavu rwa rupfu kuvuye hambavu urababara bari ibintu nyine bibabaje ariko rero umaze imiziraga uratambiye nawe shatu nyine mbere cyumva ndagukumbuye n'ukuri mu biki ayagira umuntu nyine utabizi mabuja ngaruka gahungu gahora kagutesha umwanya kagarutse kandi kadodora mama zo hari ikibazo mufite nini ukomeye urasanguza ntabwo ndamutse ahubwo ndatangara umuhamagaye gute kubaho umugore wanje twubakanye mu mategeko unyobwe ko umugabo wawe yapfuye shuri sindamuzi umunsi agarutse gute mu buzima bwawe kuko abagore bimeze uko urashobora kwica umuntu ukiriho hama byagenze gute kuko ubyara n'akagabo nkaka shuri nawe ntabintu akagabo nkaka ukabyara nako wewe nikubaho nabize ushobora kubaza ko ndiko ndabesha ariko umugore wanje dufitanye umwana w'imfura sinitaye ku vy'uriko uravuga sinumva ukuntu je nemeye gutwara umugore yabyaranye nawe ikimbabaje cyane si ukumva yuko yanakwishe ni ukuva yuko norongora umugore yabyaranye nawe kubaho ndabizi ufise amafaranga menshi ariko kunyitwa akagabo vyonje uvyihoze kuko ntawe watwaye umugore w'iwanje uyu munsi nanje nje gutora umugore wanje hama mumara gusa ikintu kimwe uyu ni umugabo wawe kandi uranamuzi ndagusabe nk'umuriro mwese mwasohotse nk'umuriro mwese mwasohotse nk'umuriro mwese mwasohotse bero bero sohora abantu mabuja sohora abantu bose mabuja ingo shuri nonyerukana kwinginze mabuja si jewe yaguruka tugende busha uyu munsi uziginde bosi urashobora gufata indyo nk'iyo ukirukana ugashibura kwe basi bosi nyama utazi gukora akazi uzoza urampamagara nyene kandi nzobigira ibanga bero mva imbere kuri ndi ngava ngaho ariko nawe mwirukanye bosi ari n'ibinyu mabuja genda ese Mama. Mungu yupo duhuriye hajya. Ntungire yuko bibavuye ngaha. Atakubwira ngo ugende umurehereze. ariko ribe ujya urisonera wewe aho wamaze kubona ngo uri kwa tututu twanwa utangura kumagarara ko je baburi ko je ndi nyoko na ko byaye Mama kuba vyitwa mama ntibisobanura ko ntukubwira basi ikintu nanyumvirize. Mama ivyo bintu ni isoni. umviriza ujya araza ubwenge azi ko je ngeza kumurondera umugore mwiza ha kandi
umugore yubaha azi ubwenge wa mugore nyene yarezwe. No mama nta bwenge burimo. Yaba yarafise ubwenge abamenya kugenda kwireherereza. Akamenya ati umugore n'abagore ngira ngo umuzana sinzi sinozi. We. Ndizera kubwira. Wewe wangombe nzo kukuzanirire. Azoba ari umuruturubutu. No mama. Nukuri ndakura yehe. Jesse shaka umugore uzogenda kundonderera. Ndakubwira. Uzohirahire ngo uzane umukobwa ngaha. Aha mu rugi wanje. Uzoca umbona uwo ndiwe. Je mama aragengete. Hehe. Ukagira inkuru mbwira ngo mbere ko madamu wawe yasamye. Wingurane we niyo rero ugira kumbwira inkuru n'amatsiko y'ihimba nane nka wewe iyo ntamandi nyogosenge ubona umfata gute kandi nizere yuko kuva igihe cyose twayaje nawe nijya mbere usanze imeze uko utabeshe ka bisigura yuko nameze neza uzi yuko hari akagabo gaheruka kuza ngaha kava muri akagabo kiwe kandi wowe wibuke yuko wambwiye yuko umugabo we yapfuye. Niko yambwiye yuko umugabo we yapfuye abana n'umwana we na mama wiwe kandi umwana yambwiye ko yagusize kwa inakuru. Ibintu byandambiye shaka nibere singwa kuko baca umugani bati ngo ntuzagwe mu ruzi ubuti kiziba. Ariko je ko ngiye kose mu masanga naguye mu ruzi. Ubuzima bwanjye rero ngo ndabuhebere ko aho ndi singo kuko ndabona shida gutuma byose byananiranye. Ariko gamwana aho ubona bizokunda n'imyaka yawe ko byokunda kubaho atamudamufise. Ngomba nitonde ndondere wa wundi umutima wanje ushaka ndondere wa wundi ijisho ryanje rishima narenza kugutuma ngira uwo twoyubaka rukaguma nahise mukunza gutekereza ndondere Imana yanyandikiye ndondere rwa rubavu rwanje. Yego nta kibazo kandi noneho kirazwe naragusezerane ko atawundi mudamu uzosaba kukuronderera. Ya cyo tumana gina kubwiye uko rero sawa ihangane ya ne duhereza ngaha ariko simeze neza. Eka ibyo birahera we ngo tugende we nuzana nkunda. Sister. Bitere. Sawa. Ya mbabariye kuba ndabahagaritse kuko sindabazi ijyambere ndababonye ushaka kumbwira akazina kawe. Ashley. Wow, akazina keza cyane rwose. Yes. Reka ntakuzi ko nsaba imbabazi cyane kuba ndabahagaritse ariko ntabwo ndabahagaritse ko nabi. Ndi umushyitsi ngaha ariko mba ngaha hafi nyene
nifuza umukunzi sinzi yuko nubinkundira kuko nabishimiye kuko ntabwo ari inkuru muri beza uri wa mukobwa numva umutima wanje kuko washaka ya numva nabyishimiye kuko ndabuze n'icyo novuga yavuga kuko uburenganzira bwawe kandi byumbira byiza cyane mu gihe bivuye ku mutima wawe byabaye ko abantu nk'abo turabatinya ntabwo dutinyuze ahubwo gusa ibintu bintu byo murishiramo ukumva umaga wadutinya turabona basanzwe cyane ndishimye cyane umugabo wanje mwiza kuba waziye mu buzima bwanje isi yanje yahindutse paradizo mu buzima bwanje wow hari igihe niyumvire kiriya gihe cyose nariko ndahangayika ndondera umugabo mwiza nkawe we wari hehe kuko imana yanje yagutebeje kumuzanira mu buzima bwanje undutira bose kandi ndishimye kuba waje mu buzima bwanje iki gihe. Thanks so much. Hari igihe mba nicara nkiyumvira kuki watevye kuza mu buzima bwanje. Jewe ubu nari kuba wande raba ubumba mu nzu nziza nsa neza uzi umugabo mwiza anyumva nkamwumva. I love you so much. I love you too, baby. Habari za siku. Uko sawa? Mimi na mume wangu tuko salama, tunamshukuru Mungu. Yaani wewe mama mwenye mipango yake mjini. Sawa. Chi. Naanza Kiswahili. Sasa chana kabisa. Leo shosha kumbia kata Kiswahili. Sasa kabisa. Zindimi zingana. Jenzi ndimi zose Igiswahili, Kirundi, Icyongereza n'Igifaransa. Wow. Sasa cyane rwose. Uzonyigisha ryarire nanje. Ushaka ndabiki? Tangulia. Ushaka duhereye mu ndamutso cha. Ushaka? Aha. Habari yako? Nzuri. None sheri mbona wowe uzi Igiswahili wewe? Nza kwenye kamwe gusashwa. Kabisa. Ndangazi kandi rero. Umeshindaje? Salama? Kumbe wewe uzi Kiswahili ukaambia ati kata Kiswahili uzi. Mimi kuanzia leo tutakuwa tunaongea Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa tu. Kirundi sio sana. Tanti. Nizere yuko mubona mukazana wawe. Unya mukazana mushasha nazanye. Hama ngire ko saba nimbabazi cyane ko natevye kumukumenyesha. Uyu no bita madame Mungu yupo. Is? Cha.
Yameze. Amashuri. Uyu niwe tantine wanje. Bamwita mama la Gengeta. Ngine pirate. Mie tu. Amasheri. Ndishimye kuba ndamumenye umutantine wacu. Tumuzimanike. Jese menyere kunywera munsi. Aha hora ntwaro rahazi. Okay. Tanti. Reka ndabasige mwe muravugana. Mumenyerane. Nimaheza kuyaga. Ucu telefone na gutware haha. Ande bazakari sawa? Sawa. Okay. Safi. Mbizari mukobwa wanje. Umuhungu wanje. Ona aragukunda. Kana wenda ndabona uramukunda. Uzumwubahe. Kandi umukunda. Ikintu nyamukuru yifuza mu buzima bwiwe nuko wamuha ikibondo. Umaze kumuha ikibondo nta kindi kintu na kimwe kizoba gisigaye. Uzoba umaze kumwifatira kuko azoba ari uwawe. Izi mari zose ubona ngaha, izo afise zose zizoba zibaye iziwawe zose. Tanti, ikintu ca mbere saba ijoro n'umurango ku Mana niko yomezagira umwana. Uretse nico umugabo wanje ndamukunda cyane, gusa umugwanizi shitani aguma yinjira mu bintu byacu. Ndagenda kubwira shira imbere gusenga, Imana nyine izobikora, nanje ngiye gufasha gusenga. Abakera barayamaze guhisha ubwari nyoko ntiwarama. Nibyo kuri. Ariko kandi nubwo bavuze ko muvyeyi w'umumama, burya abavyeyi bose nico kimwe. Gerageje kwibuka kera hariho amajambo wahora umbwira, ugerageza kumbuza ibi na biriya kugira ngo sindabikora. Ariko nanje ngerageje kwisuzuma ubwanje nkaraba imyaka mfise, nkavuga ati no, harageze aho jewe nkora ico nshaka. Uko kutumvira no gukora ivyo nibwira yuko ari vyiza muri jewe nivyo ubu biriko birankwegera. Papa, mu rugo nta mahoro mfise. Mu rugo bayeho nabi, ndatukwa. Papa, uribaza yuko umugore wanje ageze ahantu jewe anyitimbwa? Gari iyo natasha asanga mu ntebe njyana ndi kuri telefone. Papa yarantutse ambwira kubera ko ntajya kurondera hanze nk'abandi, gute nirirwa ndyamye mu nzu abandi bagabo bazinduka baja kurondera ubuzima. Ariko nanjye suko mba nabinezererewe, mba numva novyuka mu gatondo genda kurondera nk'abandi, ariko nta maronderero mfise. Antuka nzira ubukene. Hari jambo yambwiye n'uburi kumaninga mu mutima. Ngerageza kuki umutima amenya ariko bikanga. Umugore wanje yarubahutse n'akamwa kiwarugu karambwira ngo azozana abandi bagabo mu nzu nkuko yanzanye. Nukuri basheri, icyo nababwira nta kintu kiryoshe nkugira umugabo mwiza. Icyo ni cyambere. Kandi rero niho rero umugabo mwiza, umugabo afise ikitwa inoti. Nukuri Imana yarampezagiye kandi nicyo kintu cyambere nasaba ku Mana yanje, izo nk'umugabo mwiza, umugabo afise inzu nziza, umugabo azonyambika nkabego, umugabo azoma ikintu cyose nkeneye nk'umugore. Imana yarampezagiye. Uzimana nanje bamwe ko nkayi wawe. Zonjohera cyane. Imana ni nyishu. Nze murasenga nawe muzomuroho. Je narahejeje gwiwanje sheri.
biraboneka pe ukuntu wambara vyonyene ziragusa natwe turacarondeza Nama mbanje kugushimira ko wagize iciyumviro co kugira ngo uze kumbwira ingorane urimo uko Imana izoheza ibigufashe mu kugira ngo nawe izo ngorane uzivemo. Hari ikintu nagomba kukwibutsa mugabo wewe ushobora kuba utakimenya. Mu mvo zatumye tuvana na mama wawe, inyifato nk'iyo yarimo. Mama wawe yaratanguye kandi ntiyatanguye yarageze ahasuzugura biteye isoni. Mama Ego naho utabimenya kuko uri umwana ngo nuko nari nkenye. Ubukene burakengereza. Ibyo rero wame uvyibuka ni hake umuntu yakigwa ari umukene. Mama wawe yaransuzuguye ngo ndi umukene, amfata nabi. Ni ziri mu mvo zatumye dutandukana nawe. We nawe ico nokubwira ni kimwe, ukumva umugore atanguye kukugereranya n'igikoko, imbwa, none umva usigaje iki? Agaciro kawe gasigaye. Uribuka ko nigeze no kubiguhanura imbere y'igihe biragorana, ntiwavyakira neza. Mugabo ubu ico nshatse kugira ndakwibutse ni kimwe, rirya jambo rya nyuma yamaze kukubarira ngo nutaraba neza ngo azogusubiriza nk'uko yakwakiriye. Yaragutoye azokwikura. Mwana, ni waba ufise ubwenge nturinde kwisuzuguza. Uracari muto, ushobora kwitunga. Haguruka umubise hakiri kare. Abari wasigarana ibibazo, wewe ugende urondera ubuzima bwawe. Ico uzimarira kizova kuri wewe. Nturi kimuga, urashobora gukora kazoronka n'umukobwa gukunda kandi yumwofashanya ibikorwa, hanyuma ukazogira ico wimarira. Uwagusuzuguye mu nyuma niwe azoza kurondera, kuko nawe azobona n'ico wimariye. turakave. China gusavye amazi uzana amave. Oya harega hari ive zisigaye zimeze uko. Hato haruzi. Imwumvirize. Shofa. Ede zikarabazi nta feza ngaho. Kandi sano wari unyotewe. Eka nawe ndazi impamvu ziyove nuko usanzwe ibibazo nifitiye ngira wifuje ko mbarwa kugira mbe ndaronka amahoro, ariko ni bon naje ngaha mu rugo mba ntekanye. Usivyo ibibazo ni wavyiteye. Rero je ico mbona vyiza, twe mu muryango turacari ngaha. Rero uraza tubane ngaha, je mbana na papa ngaha nawe rero uzoca tutwana. Mushikanje bino bintu ngomba ndakugenda gusavye ifate nka nkama. Sinzi uburyo ngaho hafata, sinzi n'ukuntu bayeho, ariko igihe cyose nabaye ngaha ntari kumwe na mama
nta munezero nigeze ngira. None wewe uri kumbwira gute ko nogaruka muri runo rugo? Wowe uhabaye gute? Gusa ngomba ndakubwira kino kintu. Sindota n'umunsi umwe jewe ngaruka ngaha. Hakono nza kurara muri ino nzu, nzoza ndahirigwa kuko turi kumwe ndaronka amahoro. Uragira burya burofa bwawe bwa butansi ukunda kugira ngaho. Umva ndaryohewe. Aho mucucaye, ucuzurarara. Nibarabara. Kuba mama atakiriho niyo mpamvu nyamukuru yo tumutagaruka ngaha. Twe turacara umuryango wawe. No. Rero utegerezwa kuza tukabana ngaha. Nugira ikibazo cy'iwanje. Aho nzoca nzohamenya. Sophie. Ishakoshi ni yiki? Urambaye, uraberewe, wisize, ugiye he ni ishakoshi? Basuye vya bintu. Sinkeneye kusubira kwinjira muri iyi nzu. Kora n'ishakoshi yawe. Olha aqui, Flamengo, mano. Vem, Chefe. Ndazi ko nkunda kandi azi kunyitayeho, ariko ibyishimo ushaka si ibi. Shaka umwana. Bebe, ndabizi gushaka umwana, ariko igihe ntigiragera. Igihe kizogera ryari? Asumye kandi amurindi. Mugabo wanje, umwana n'umugisha uva ku Mana. Imana niyaduhezagira tuzomuronka. Ya, ivyo ndabizi. Ariko ni igihe kinini cyane. Uri bucanduga ko mbona uzindutse gose. Oya sindi bucanduga ariko ine vyashitse. Ariko nizere ko amahoro. Ya, okay. Shiro uramuzi. Ya. Kamenya gena bahamada bakusubira mu bintu. Okay. Nuri gurugurura. Reka tuyagire ngane po. Ariko ngo arashaka kutumva. Ibyo cyane sicyo bidajishinga.
ibintu birebire. Ufite ikibazo nyabaki kumbona uzananye amashakoshi. Wa mugore wongeye kunyirukana. Narakubwiye shokora ngukuru nk'umugabo. Umwanya wari wose yifuje kukwirukana kwiruka. Raho, nabwiye kuba wande. Ariko naco bitwaye. Uri muhira uri isanze. Kare ndibaza bisika tusobiyagije. Si ibintu byo kuguma muhira. Oya, donc nka weekend igeze ntajya bantaye. Ndakurenze mu kabari. Ndakunda agacupa sana. Gakanye kaje kabungabunga. Icyo ndagukunda wewe. Mukomeye. Tubiganye n'ibyo basi. Musanzwe Bon. Inazi ku mugabo wawe bikubwiye. Ariko kandi imbere yuko nzanga natandukanye n'uwo twari kumwe. Nari mfise kuri mama bajya gufashuka mama. Ngo twabana yari umugore wanje ko narabyonze naranyukana. Arashaka kumbwira ko wari nari Mario nari ndongowe n'umuntu nyine w'umumama. ubu n'umuntu mwiza nkawe n'umwe. Gacibukira kurongora umuntu mama. Mbwiye ko wari wakurikiye amahera. Ubuzima buragoye. Bisanzwe urashaka kubaye hatakinda kimwe wihereza. Ugasanga kugira impunzi biragora amameka. Ubu turabona bwarabutse ibyo ukoze byose swata. Ukabona umuntu gukunze kuko nakubwiye ko nkunda agacupa. Ikintu kabare turahura turayaga turahuza. Ndavuga ati ho kwicwa n'inzara. Reka ngende kumuvuga ko nta kundi. Ariko nyine nari ndabyishimiye kuko naco namuburana. Urukundo rwaguye rwari nyine hagati na hagati. Wari ruri mu nyine biraba. Fana cyane mugabo. Nyine ndamukunda rimwe hane ntamukunda nyine agize icyampaye. Nako ndamuyagira inkuru y'ubuzima bwanje. Karibu sheri. Merci. nari narinze ndabibiherera kuko ntabwo ndabibiye. Niba bayaga naco twari. Byiza cyane birahuriranye. Byari bihuriranye nanjye nje kugura ko nari maze iminsi myinshi nimbira kuza kuraba kuko hari ikintu nyamukuru nashaka tuvugana. Nashaka kuyagana wewe. Nashaka imbere ko nakubwira manda kubwira ijambo iri. Christine. Kugira amahirwe azarimwe mu buzima. Kandi iyo uteye amahirwe kugira uyaronke bisaba ukore cyane. Reko vyo. Christine. Nararabye ndababazwa n'ubuzima bubayemo. Ndabona ko cyukuri ukwiye kuba nk'umwamikazi. Udakwiye kuba nk'ubuzima nk'ubwurimo. Nuvume ngo hari ikintu kinkoze ko Christine urakeneye umuntu aguhagararira akakubera umwami nawe ukamubera umwamikazi. Navuze ngo tegezwa kuvugana nawe ndakubwire ndakumvishe ndakubere umwami nawe umbere umwami. Hora icyo bijambo ho akabivugiye ni wowe nzi Christine urako uravuga ibijambo nk'ibi umuntu nari nizeye nk'umugenzi w'umugabo wanje pfamve ni uriko urambara ibijambo nk'ibyo. Christine biragoye ariko ndashaka unyumvire. Christine shaka kugufasha ni nk'ubufasha shaka kuguha. Ndababazwa n'umubabaro ugira uri kumwe n'umwana wa ukaba ufise umugabo adafise na objectif yo kudandaza ibye ariko ndikuraraba. Christine urukundo rw'ubukene
Musa nk'umutaxivero. Ni nk'umutaxivero yindira kubaka etage. Amafaranga yakuye mu taxivero. Ariko ndakumvisha ijambo rimwe. Ubuzima urimwo urakwiye kubona umuntu ashobora kukubera ingazi mu buzima bwawe. Urukundo je nshaka dukundane ni gufasha umwana wawe n'ubufasha ntuvyumve nawe. Festine ndakwingize ndashaka Mumureko. Festine biragoye gutahura cyane kuko niryo ryambere. Ariko Festine sishobora kumva ukuntu ushobora guhata umugabo wawe ukamubwira ko ari umuntu akomeye cyane. By'ukuri wowe hajya urabona ko ufise umugabo wewe, umugabo wawe ubona ko ari nk'umugabo w'imbwa. We! Hasoni! Festine umugabo wanje ndakubwira ijambo rimwe. Umugabo wanje ngo ni imbwa. Ndimora kubwira ukuri kuravugwa. Do please umugabo wawe ni imbwa. Imbwa ni wewe. Fika mu nzira nirengana. Ariko umunsi wa none twahanze ngo duheze. Inkuru yawe uraza kutayiwa amazi. Yavyifashe gutera. Kugira mu bisanzwe abantu na n'ubu sindatahura ikosa yo barampoye kugira ngo ashike ku rwego rwo gufata ingingo nk'iki. Mu bisanzwe umugambi w'Imana ni wo mwiza ku mwana w'umuntu. Nivyo yabonye bibereye. Dios aho bapeti. Merci. Yasa n'urangije. Merci. Muryoherwe. Che. Futar kwa fungo. Ndabona inyishu y'Imana. Inyishu y'Imana. Che. Kwiza ukuri. Tukafungwa. Che nanakimu. Nanakimu koko. Ofisi inda. Ofisi inda wewe. Ugomba zo dutsibe. Gushikana ntushobora gufungura. Sahira agafungura gaheza. Utarafungura utabakira pesa. Amambe mubazi. Katamusi no murigero mbya kumva kanukisesera. Canke basofu musaba basi no mwembo bombisi. Bisigura katanuri yosa. Okay? Tuyeneza nyisho mwa mumva ngo nyinshi z'Imana. Ariko gerageza basufungura. Hari ikintu ushaka ko tuvugana ariko mbabarire cyane. Mukuru wawe urazi ko ndamukunda kandi cyane. Ariko sinzi umudayimoni wateye mu rugo rwanje rutuma tutumvikana. Ijoro n'umurango ariko asaba umwana. Kandi urazi neza bofa. Umwana sinje ndamutanga. Umwana atangwa n'Imana. Sinzi nkora iki. Nje bituma navuze ati mbabarire kuvyo ndiko ndakubwira. Umbwire nanje
icyo nawe uyumvira je ko nokora. Ico nico kibazo mufise. Aise. Enda kugira ikintu. Nimba tavyara naza enda muvyarire. Mimi yeye ni damu moja. Kama Azai namzalia, tatizo liko wapi? Yaani watu wengine sio watu wa kuhadisia matatizo yako kweli? Yaani mimi nimekuja kwako nikwambie matatizo yenye niko nayo. Juu nisaidie. Lakini uko unaletea Bof, ndao nimegize big deal. Mimi niko nakutania tu. Hakuna utani wa hivyo. Hakuna. Tena sikia nikwambie. Koma na ukome. Unanisikia vizuri? Sipendagi mimi mtania hivyo. Bofu. Aya. Kwuzuye. Nk'uyu munsi hari ikintu gikomeye cyane nashaka kuvugana. Nk'ubu naguriye icupa. Vuga hari ikintu nyamukuru nashaka tuvugana. Kwuzuye ndashaka umbwire neza, umbwize ukuri. Ukuri umugore wawe uramwitse? Umugore yo hanze. Maria jewe tubanye neza. Umugore wawe namubonye ariko kuri by'indaya kandi umugore wawe namaze kubona ko indaya yuzuye. Umugore wanje wanguriye nzinzi uje kunukira nga. Jewe umugore wanje ndamuzi. Ntabwo ari indaya. Uguri kuravuga z'umugore wanje. Nimba nawe waje kunukira inzoga jewe muradingurira inzoga. Doyiheba ngiki. Kwuzuye. Ndababajwe no kuba umuntu nitwa ngo umuvandimwe amaso yiwe yarahumye yaranyigeje. Yanje. Kwuzuye. Umva iki kintu kimwe. Ibintu nabonye uyu munsi ni ibintu bitangaje cyane. Jewe urambona swana jewe. Ntubifatire rero ku nzoga ngo uze kwinjirira mu rugo. Urugo rw'iwanze rwubatswe jewe n'umugore. Kandi umugore iyo ndamukuye nije ndamuzi. Wa mugabo we. Ntubifatire ku nzoga jewe. Mugore wabonye suwi wanje. Kandi ribi rya mbere aryo rya nyuma wa mugabo. Wavyumvise? Kwuzuye ndashaka kuyumve okay. Sishaka kuguteranya n'umugore wawe. Uri umuvandimwe ntashobora ku mugore wawe. Tuprese ubona ko ufite amafaranga ntashobora kwiteza umugore wawe. Ariko ndashaka kubwira ko umugore wawe comportement afise sizo umugore yubatse kandi afise n'umwana n'umugabo yiyemera. Maria n'umugore afise akaranga kandi w'indero umwambika ibara nk'iryo. Reka ndayisige jewe nditahe. Kandi gutaha kwiwanje ntumureke. Umvise. Nanje ube wumvise ibyo ndakubariye. Sishaka kuza kunyubakira jewe. Urugo rwose rufise uko rwubatse. Uza kumfatira ku nzoga jewe. Kari nzi kugira urugo rwiza. Kari kugira umugabo afise amahera, afise inzu nziza, afise umuduga. Kumbe nasanze atari byo biba bikeneye mu rugo. Ubaho ngezeje n'ukuri. Kuvyo mfise ntaco mbuze vraiment. Ndambara neza. Mpindura ipiriki ko nshaka ariko nta mahoro mfise. Nta mahoro ufise? Gute ushobora kuvuga ko ata mahoro ufise n'urugo rwawe? Ufise umugabo yambara akaberwa, nawe uri beje usa neza. Gute ushobora kumbwira ngo nta mahoro ufise? Isi ndiko ndabitahuye. Nashobora kubitahura ko bitarakubako. Ubu no kubwira mu rugo rwanje indirimbo umugabo wanje aririmba ni umwana abyutse mu gatondo umwana
saa sita ndamushirira ibyo kurya umwana mwijoro hoho ijoro ryose shaka umwana ndarusha ntukaruhe mashe umwana atanga n'Imana ndakwinginze shishikara usenge uyisabe izogusubiza n'ukuza ari ugusenga narasenze kandi bikwiye Franco gusa ubu hageze aho nihebura mwiza wanje ntiwihebure ahubwo senga cyane kuko ndakubona wamaze gucika n'intege ariko senga igihe cyawe nicagera Imana izoguha nawe kandi natwe tuzokwishima sa Niko mutamwaje mwangaye aya nitwakugaye mwari muzi ngo simbyara ngo ndi ngomba wabonye mama wawe yigize umukomisiyoneri wo kudandaza abakobwa hari umusazi wogira indyankuge indyankuge bedi hari ikintu utaramenya cy'ivyo nyina mama ntibindaba ikindi naco mwe mwikurira amafaranga ujye nawe ashaka umwana none bisigaye twumva ntacyo ahubwo mbere y'ibyo neza kugura mama byo ni biki bayo haguruka papa kuba ukunda kuboregwa jewe sindaborewe ni mwebwe muze kunjura ngaha izo nzoga zizokumaza igihe nicyo gituma twirigwa inzara wakinjira nyoko wo aguma kwegana n'abagabo bo mu marayi jewe nja mu bagabo kwere niwe wirirwa mu bagore wirirwa uraborega umwanya wose isaha yose simba nzo muri kumwe uri kumwe n'abo bagore uriko urarota ngaho waborewe
haguruka tugende gusa Zonyetse. Bwa frere, zino njyane zawe n'umugore wawe zirandambiye cyane. Kubera iki buri gihe mwama muri bino bintu? Amajambo ya yandi, ibitutsi vya bindi. Why? Mukuru wanje Mungu yuko. Umugore wamaze kunshikira inshuro nyinshi cyane, nyinshi zidaharurika. Ambwira ibibazo mufitaniye. Ariko ahandi ngerageza kwiyumvisha ko nakwiye kuja mu bintu vyanyu. Kubera ko rugari babiri. Ariko umutima uri kuranyagira. Ngeze hano numva ashaka kukubaza kino kintu. Umugore wawe uramukunda? Sahiri. Kiriko cyo kumbaza? Ya. Cyo umugore wanje aramukunda kandi cyane. Ariko nyene nta ariko nkeneye kumva. Nivyo jewe ndi mutoyi wawe. Ariko nubwo ni mutoyi wawe, umenye neza ndafise uburenganzira ijana kwijana bwo kuguhanura. Kuko buryo ukuri, ni kuvuga ukuze, ahubwo kuvuga ukuze. Look, ndabo umugore wako nasiganga. Yonze yihereye ko asigapima ibiro mpome ngo nivyi nkoko. Kubera ibibazo by'uri kuramutera. Bino bintu bikimurimo. Sahiri petit frère. Shaka usubira unyumve kandi. Ibintu by'urugo bwanje bitware gahoro. Nizere yuko urabizi neza ijana kwijana. Abagore maze kuvungura bose. Nta numwe arambwira yuko niyikoruka yagiyeyo. Uyu mugore kimeri karansaba ariko asaba tuje kwipimisha. Aho kuko urumva neza na neza yuko jena uhabagera kwipimisha. Ngo tujane nawe. Tureko no kujana nawe. Aho yabagenda ubumwe sinawujayo. Turindira ngani? None bino bintu bizoherera he? Bizoherera he? Man. Ni nyuma ya zero Imana irakora. Kandi wibuke inzira z'Imana zirenga igihumbi. Rege ndacarindiriye ngaha kandi azi umunsi n'umunsi. Nishura nje nzohero. Ya. Mama, ko jewe ntahora ndakugora mugabo ndashaka ko uno munsi ufashe mama hera ndaba ingene ndongereza ayirasi kubera ndaherewe aho nk'umuvyeyi fashe. Ubona umeze gute wewe? Ewe ubona ukiri nk'umuntu wewe. Hewe ndababazwa n'umugore araho n'ibibondo biraho. Harababuri iyo baje. Kera wari umuntu. Wararonka ifa mbegacho. Ubu maze kuronka abana usumira. Abana baguhanga amaso. Niho genda ugacika ikigugu gute. Yewe ma ununukira amahera. Vangaho. Ubu rero ndakubwira. Nta faranga ndaguha nayo no yagize. Amafaranga mazimisa ari magurikira mu kabare washora ibitoki. Ubu ndarungikira umugore wawe asumira abana nawe ahubwo mva mu maso. Injira. Hama nanje nitwa Mugishatiyufe mva mu Cibitoki cya Rugombo nsanzwe n'umukozi w'Imana. Rero Uwiteka Imana yaramye muri urugo rwanyu yambwiye neza yuko muri urugo rwanyu hari amarira, hari imishwano, uri mu marira, uri mu gahinda, urihebura, ariko Imana yambwiye neza ati reka kurira, reka kwihebura, mu minsi uzoronka ikibondo.
Sahiri. Sahiri. Wewe sio vya kumbukia. Kambere nyambere nagakunze. Ama sanzwe n'umukozi w'Imana. Uwiteka Imana yantumye muri urugo irambwira neza yuko uyu mwene data yoreka kurira, yoreka kwiyabura, yoreka kwiganyera mu misi ko agiye kuronka ikibondo. Ibyo karuka aravuga wowe wavyizera. Ya none ureka umwana, iri Imana cyabana. Takura Imana mwicura. Nawe we n'amashure wize n'ubwenge ufise ukizera ibintu Imana ivuze. Apristo sa mu mwana nkuye. Ego ari muri dokenza. Bamumenya ibintu bwana. Bamenye ibintu uyu umwana arashonje akeneye byo kurya nza gutumbera nuko nyene babivuga. Mufate cyo kurya peti nushaje mangu. Trijose ndakubwira ngo sinaja muri uru rugo saki byo kurya kuko wizaka Imana yanze yantumye ama ibirengeye ibyo abantu boma mwene data nagira nagira kwizera gutaye kungana na ryabuto kasna wabwira umusozi ugakoroka mwene data Ugatego ntumba ibintu by'imitego akabuto n'imisozi kasi napo kandi ndokuva he mu kibitoki cya Rugombo. Mu kibitoki cya Rugombo hari hava n'abakobwa beza iwabo na Melissa ariko nubwo biruko sohoka sindaba ngo ubona Melissa sohoka ndagiye ariko mwana uko ibyo nakubwiye ubishyira mu mutwe kandi ubyizere nimwabyizera byose bizogenda neza mu izina rya Yesu. Ndagiye usigara amahoro. Akakana rero uzohora n'umuvumo umuvugishwa kareka ibyo buvugishwa nakaremwa nkitwa umuntu nigambire mbonye umuhiswa ako gapeti karavyize ega bongera bavyiga no mashuri wewe ukuntu gakogate kagakubita amadefi ndabona karapfabariza ndavuga ati ibintu nibi aba barashonje bakeneye gufashwa apeti mwa gacayi akaziki eno nk'uyu uza kugira amajambo akubwira mazima naya agatanga yuzandika aho shiraho na tebere haya mu nziriyo manze nimeze ibintu ari ega ndakora ko ni Kwa hiyo utakutana na mimi? Sitaki. Hautaki? Sitaki. Sawa. Ila nimetaka kuambia hivi, nahisi kama niko na ujauzito. Acha wewe. Katika siku ambayo umenitania vizuri baby. Ina maana hivi wewe mama kijacho? Acha. Hivi. Be, kwa sababu mwezi uliopita na hivi sijaona. Wow. Sa baby, niko bebe mgongoni, mikononi. Bebe mgongoni. Mikononi. Papa Junior. None uko kuntse uko tumuziki uyita Papa Alia. Cyangwa mukobwa mfise nari umukobwa tuzomwita Alia.
nabo umuhungu aho mvuze boy tuzomwita Junior. Sikubwira ko ikafise imbaye. Ni imyaka tumaze. Sheri, uhava witegura tugenda kugira shopping ya bebe. Uzi yuko uko amezi, amayinga, iminsi, amasaha, iminota, amasegonda uko bikubita kuma ntiyumvira hazogera ryari. ariko aragendaje. Sheri, uzi yuko umusegonda ukubita ariko n'umutima wanje kumuterera kumeze ngo sejyaye. Cheka baby we naye. Jingira na nihenze. Jin. Nabonye amaraso. Bisibura katanda ofisi. Why me? Sheri. Ben. Sheri. Ndagushaka.
Mugabo wanje mwiza, ndagushaka tugerageze irya nyuma. Jena maze. Chérie. Be. Jena maze. Chérie. Uno munsi n'umunsi ugira gatanu utamvugisha. Ariko isahani ntumvugisha. Mu gitanda hose novuga. Umugongo ku mugongo. Waje kuzera sisohoke. Ngenda. Bisa ngenda. Chérie ngenda. Umwanya kuryama n'umwanya kuryama. Umwanya w'akazi n'umwanya w'akazi. Ubure n'umwanya w'akazi. Bisa. Ufunzo ruri. Ugairega. Ufunzo ngende. Chérie. Ibuka nanje ko mfise umubiri. Mfise umutima. Urababara nkuko wowe wobabara. Chérie. Uri kumbwira ko nabyara, ariko je icyo niyumvira uno munsi nashaka ndakubaza. Chérie, by'ukuri wewe uramaze kugenda kwa muganga kuraba gukomeye? Nimba ushaka kuja kwa muganga jya wewe. Je ntabwo ndi ngumba, ndiyizi. Ariko bitahuye nawe. Nimba ushaka kuja ku bitaro jayo nta kibazo, ariko je ndazi ko nkomeye. Je ntabwo ndi ngumba. Utamu. Sabe. Hari amajambo abiri canke atatu nashaka tuyage. Yego mwana. Nizere yuko ari yaciye igihe kinini cyane ntazanga mu rugo rwawe. Byarashitse. Rero amajambo atanye sa yandi. Mbe mu bisekuru byacu harigeze kubamo abantu ari ngumba. Shatse kuvuga abatavyara. Ndavyumva neza. Ndabitegera. Ega mwana, ikibazo kiragoye. Birashoboka ko boba barigeze kuba abatavyara. Mugabo nk'uko abantu bubu basigaye bavuga bati havyara umugabo canke havyara umugore, ubu haraho bigorana. Ariko mu vy'ukuri
ntabo nzi batigeze bavyara. Nizere ko nishyuye neza cyane rwose. Yego. Jewe umugore mfise ubu agira 6 sinzi ko wari ubizi. Agira 6. Byagenze gute? Papa. Sabe. Nararongoye umugore wa mbere. Biranga ko mvyara. Ndongora umugore agira 2 biranga akavyara. Uwa 3 wa 4 wa 5. Kese ku mugore agira 6 papa. Nta n'igikoroka. Mfise ikibazo kinyabaki. Narinje kubaza ko mu bisekuru vyacu barimo batabyaye kugira amenye ko vyo ari ibintu vy'ibisekuru. Oya mwana. Ntabwo ari ivy'ibisekuru. Hariho ikintu kimwe unyibukije. Mugabo umbabarire. Uko ndakivuga nuko umenga nshobora twabigize ibigirankana. Naho ntibuka neza kuko abasokuru bacu bose ntabonzi. Ariko rero ntawe nzi atigeze avyara. Ivyo ntavyo nzi. Mugabo kuri wewe ko ari kibazo kuko gushikira abagore gushika ku bagore 6 byukuri birateye ubwoba. Nenda guhanura urabe ubanze ugende wewe nyene kubaganga kuko erego tugezaho abaganga badufasha ibintu byinshi. Banze wipimisha bagupime bagusuzume hamenyishe bazoguha kumbure Shehezo yimbwire tuzoronderere mu nyuma. Ariko rero ubanje nawe kumenya ukuri kuri wewe kwari uko bimeze. Papa mfise ubwoba cyane. Mfise ubwoba. Ntivyumvikana ukuntu ushobora kurongora muri 6 bose. Timva kujana n'umugore ariko bikanga. Umugore tumaze imisi dushwana. Ambwa ngo tushe kwipimisha. Erega mwana ubwoba nibisanzwe. Mugabo kandi hariho ikintu twibagira. Umwana atangwa n'Imana. Abizi papa. Naho wogira ubwoba umwana ntuzomwe. Banze ugende uraba abaganga nabo. Babanze bagire ico baguhanura canke ico bakubwiye. Je niko numva umenga wovyifata. Ya je numva mbwiye amajambo atuje kandi inkora mutima. Kangire nyage mudamu. Bisigaye navyo sukuyinyisho. Yego mwana. Kariwe wanje mfasi. Yego. Yego. Amahoro meza. Namahoro. Hewe. Urazi yuko twahebanye? Nabimenye kera. Ubu rero je n'ukuri narinda gutumye ko kuko hariho ikibazo. Wa muhungu wacu. Mungu yupo. Yaraje kundamutsa ambwira ko afise ikibazo kitoroshe. Byukuri yumvire umuntu amaze kurongora abagore 6. Uyu munsi ngo ageze ku wa 6. Mugabo muri abo bose nta numwe ngo agenda atwaye inda canke arigera asama. Hari ico woba ubizi ko canke wavyumvise ko? Urantubaho ukiyomenya sinirirwa ndaza. Cyo nico kibazo wambaye. Yego. Ingo bari yamenya abagore 6, abo bagore 6. Mbe niwe mwari kumwe? Sije twari kumwe. Uranyuma? Mu gihe ushwimura nkagenda uti umwana wanje nokura kandi ntawe namujyana natwaye umukobwa usigarana umuhungu. Umukobwa natwaye. Hari ingorane ndiko ndakuganyira ngo ameriwe nabi. Nawe urya mwana. Ikibazo cyabibujije ntacuze kutampamagaye hakiri kare. Umva nkubwire wewe. Aya
abagore batandatu atabyara iyo uhenga umwe wenyene uwa kabiri wari uzi ikibazo ciwe kwiyo ngwara yarayifise akiri umwana kivuka uri kunyumva baravuze ko umugabo atarera kwezi ico nari ndaguhamagariye kwari kugira ngo dufashanya kurondera inyishu si kugira twagirizanye n'ivyaba vy'ukuri hari ico wofasha tanga impanuro canke ugira ico uvuzeko ico nogufasha ntiwashatse ico nogufasha umwana wanje ko atera imbere nk'abandi iyo akiri muto yumpamagara uti umwana yangwara amafaranga ariho hari ico wagiye untekereye ngo tuvuze umwana ingwara wari uyizi muganga yitubariye turi kumwe urumva arakura kugera hagera hariya ntiwigeze umpamagara uti ngo tuje inama by'umwana bimeze uko nari nzi ko wahejeje wamuvuje wahejeje ntaco nagiye nteke nk'uyu wawe kandi narabirondeye twarabironderanye uranyumva ikindi naco ndakubwire azanye umugore wa mbere ntavyaye urahoze uwa kabiri ntavyaye urahoze uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu ndamuhamagara agira icyo avuga nakora iki umwana wanyu wamuriye imvanda azokurya imvi ndabikubariye kandi urambabaje aba babyeyi mu nyuma barateye imbere mungu yupara arabaye gutera ngira n'ubwenge we yamuriye imvanda azokurya imvi yego kubyara gutangwa n'Imana uko Imana niwe wafashije shetani uri shetani nawe akoze muvyeyi ndabona ko uri umuhanuzi mwiza reka nawe ntacyo wamariye ikibondo bakibyara mwana wanje uribuka ko ejo bundi waje kumbwira ikibazo cawe hanyuma navuye tukiyaga na mama wawe tumaze kukiyaga niho namenya ingorane wagize ukiri umwana waragwaye ingwara mu kirundi bita igisahuzi ni ukuvuga ni ubushuhe bwinshi butewe n'inyonko nyinshi hanyuma udutengatwa tugaca dusubira mu nda ico gihe rero umwana w'umuhungu badacunze hakiri kare kenshi bigira ingaruka mbi mugabo ashoboye kuja kwa muganga hakiri kare by'ukuri abaganga barafasha kugira ngo bigende neza papa ivyo bintu uvuze byose nuba ko ari aho bihuriye n'ubwo rwanje aho bihuriye naho nyene ikigize umugabo nico nyene nico ni burya buryo afise bwo kugira ngo ashobore kuvyara iyo bidashobotse by'ukuri ibintu biba bipfuye nico narinje kugira ndakubwire amakosa na yacu ndayemera na yacu mugabo aho bigeze ubu biragoye ushatse kuvuga uvyakira uko keretse ari igikorwa c'Imana mugabo aho abantu we ntugishobora kuvyara no papa sibyara ubu ndabaye ngomba papa gutandukana kwawe na mama bingize kingaruka jewe papa wowe witwa papa mungu yupo papa Sahiri papa kwuzuye mbwira nanje nzoyitwa papa nde ikosa si ryawe ndavyemera ikosa ni ryacu amakosa na yacu mugabo ico nje kukubwira nuko mu bikorwa abantu bose bakora ntihabura bo bigirira ingaruka mbi canke nziza kuri wewe
nta mwana uzoronka wita mwana wa Mungu yupo. Ubwiriza aho basireka kuvuga ayo majambo. Erega kuri iyi si twashizweho n'Imana, ntawe utanga Imana guhebura, kuko n'utareze uwiwe ararera uwundi, kandi uwo mwana akamubera umwana w'ukuri. Ivyo rero bikuva ko nico nogerageza kugufasha muri ubu buzima usigaje kubaho. Ubu ngiye kubaho gute rero? Atakana nakamwe mfise papa. Erega mwananje, mu buzima niyo utaragiye izawe, iz'abandi zirashobora kukugirira akamaro kurusha iz'iwawe. Hinge ndagusigurire gatoya. Erega abagabo ntibaronkera rimwe, kandi Imana mu gutanga ifise uburyo ikoresha. Iyo itakwihereye irashobora guca ku wundi muntu ikaguha n'itunga rirengeye. Umwana w'uwundi we umubereye umuvyeyi arashobora kukugirira akamaro kurusha n'abo wavyaye bashobora kukurya bakanakwica baguhora amatungo yawe ufise. Mugabo wo hanze uwundi wamubereye umuvyeyi nawe akakubera umwana, kandi ugasanga bikugiriye akamaro kurusha na wabandi utashoboye kuronka. Papa, ayo majambo ntashobora kunyokaje umutima wanje, ntashobora gufuta ikironda kihari ku mutima wanje. Uwo mwana asobavuye mu rura rwanje, asobavuye mu maraso yanje, ivyo navyanse. Twumvikane, niyo utokwakira uwundi muntu, urabona urafise murumuna wawe Imana yarabamuhaye, mugabo bona hari ico abamariye. Wewe ko Imana yaguhaye itunga ntiguhe abo kurishikiriza, none iryo tunga ryawe rigupfe kubusa, nta bandi ubona ryofasha. Erega itunga si ivyo gushira mw'ibarabara, n'ivyo gufashisha abana b'Imana. Bajya n'abana b'Imana n'abana bawe, wewe naho atarabo wavyaye direct, n'abana bawe Mungu yupo. Ivyo uvyibuke, raba ko bo butogira ico bamarira. Nakubwiye nta mwana wundi muri nzobera shakuwanje. Hari ikindi kintu, ubundi buryo murumuna wawe ko Imana yamuhaye kwibaruka, urya mugore wanyuma muri kumwe, erega mwumvikanye buke buke mukayaga, yo mukuvyarira ku mwana. Papa, ni wowe uriko uravuga amajambo nk'ayo? Ni wowe uriko urakomeza kuntoreka ku mutima? Ushobora kuvuga gute yuko mwene wacu ushobora kumvyarira? Mwene ko turamaraso amwe. Papa! Reka nagushimire, gerageza ugarukirize ngaho amajambo mbwira akwiye.
injira